Ndabaramukije cyane bakunzi ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze muri kino kiganiro tugomba dusangira amajambo tubona mu gitabo c'amazaburi za ndirimbo abisirayeli bagiye baririmba muri kahise kihanga ryabo hanyuma ni zaburi 119 dusome umurongo umwe wonyene w'115. uyu murongo uvuga ngo mva iruhande mwa nkozi z'ibibimwe kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje, Imana yacu nidutabare. Nano majambo kandi nizera yuko asobanutse yumvikana. Uyu mwanditsi w'izaburi yaririmbye indirimbo byerekana yuko murano majambo ico yariko araririmba avuga, yariko aririmba yerekana ugufata ingingo, ukumaramaza umuntu akwiye gukora igihe cyose. Novuga ngo afise abagenzi, afise ababanyi, afise abitwa ko ari inshuti, mugabo abo nabo bakaba ari inkozi z'ibibi. Hanyuma kandi ngaho ikindi kintu kigaragaramo n'icuko bibonekana ko uyu muririmbyi w'indirimbo y'aya mazaburi yafashe ingingo, kuko mu by'ukuri yari amaze kumenya neza yuko ubara na suneba ugasuneba nkawe, kandi ingeso kubana n'abanyakibi, kubana n'umuntu afise ingeso mbi, imico mibi, imyitwarire mibi, imyiyumvirire mibi, birangira navyo bigize biri kwa fex bikugize ko uruhara. Imana yacu nidutabara. Hari naho kandi ukurikiranye bice bibonekana neza yuko yari amaze gutahura yuko ibibi n'ibyiza bitavangwa, kuko iyo bivanzwe ibibi biheza bikica, biheza bikonona. Novuga ngo ibyiza, Imana yacu nidutabare, kuko hari naho bavuga ngo naho amavuta yoba yarahinguwe cyane n'ababinonosoye muri ya mahinguriro y'amahafineri n'ibindi, ngo ariko ubupfu canke se insazi ipfuye ikayagwamwo ya mavuta, nubwo yari yarahinguwe cyane birangira ya mavuta yononye. Niko ngo bimera n'ubupfu mu muntu. Ubupfu naho bwoba bukeya bukorokeye mu myizerere y'umuntu, mu myiyumvirire y'umuntu, buraheza bukamwonona. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha tubonye umuririmbyi yafashe ingingo. Iyo ngingo nayo yari yo kwiyama. Hano bavuga ngo ndakwiyamye, ndakwihanije, singukeneye, ntuzosubire. Imana yacu nidutabare. Umuntu uvuga ngo akikunkumura uwundi kubw'uko uwo muntu ariko yikunkumurwa, ari umuntu afise ingeso mbi, ari umuntu afise imico mibi, ari umuntu mubi ashobora kononera uwundi. Navuga ngo afise ingeso nziza n'imico myiza. Imana yacu nidutabare. Rero ngaho yavuze ngo mva iruhande mwa nkozi z'ibibimwe kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Naho novuga ngo umuntu agerageje kwiyumvira akagura ano majambo, uyu muririmbyi bibonekana ko ashobora kuba yarafashe umwanya akiyumvira ku mpamvu zoba ziriko ziratuma vyanka yuko yitondera amabwirizwa y'Imana. Imana yacu nidutabare. Bice bibonekana yuko hari igihe yabayeho abona yuko bishishikara kumugora kwitondera amabwirizwa y'Imana, kuko hashobora kuba intambamye zishobora gutuma umuntu vyanka yuko yoshika ku ntumbero yihaye, yoshira mu ngiro imyizerere yiwe, yokwitwara, yokwifata inyifato ihuye nuko agomba. Hanyuma rero hakagera igihe umuntu yevariwe akaraba ati mbega ni iyihe mpamvu yumvikana yoba iriko iratuma nshishikara kunanirwa kwitondera amahame ngenderwako mu buzima bwanje. Imana yacu nidutabare. Kandi natwebwe abakristo niko dukwiye kubigenza. Hakwiye kugera igihe umuntu yiyumvira ati mbega ni iyihe mpamvu yoba iriko iratuma vyanka ko nubaha Imana.
ugasanga umuntu iminsi yose ariha inovuga ngo intuze intumbero, akavuga ngo ibi bintu sinzosubira kubikora, sinzosubira kugendera muri izi ngeso, ibi naravyihanye, ibi narabihevye, ariko mugabo akaza yirotura iminsi yose yabisubiyemo, akaza yisanga iminsi yose yangeso mbi yamufasha, akisanga iminsi yose yakorokeye muri vya bindi bibi bidahuye no kwemera kwiwe, bidahuye n'ingingo yafashe. Imana yacu nidutabare yo kubaha Imana. Hanyuma rero biba bisaba yuko rero umuntu aja ahantu akiyumvira mbega ni igiki coba kiriko kiratuma vyana ko nubaha Imana, vyana ko nihangana, vyana ko nesha ibi vyaha. Ni iyihe mpamvu yinyegeje muri kuno kuneshwa? Mbega si kubera mfise abagenzi babi? Mbega si kubera yuko nkunda kuja guteramira kuri rya rigara? Mbega si kubera yuko ndi muri ya groupe ya WhatsApp? Biba bisaba yuko umuntu afata umwanya wo kwiyevaliwa, hanyuma akaraba ikintu coba gituma habaho kuneshwa. Imana yacu nidutabare. Undi muri yavuze ngo wamubona utsindwa kenshi ariko nawe ntuzi ico bivako, ariko reka ndakubwira ico bivako, nuko wahevye gusenga Imana. Imana yacu nidutabare. Rero bene data bakunzi bari mu kiganiro igitondo gishasha, nzabona kukubwira nawe ngo ukwiye gufata umwanya ukiyumvira, ukaraba ahantu hoba hazanana ukuneshwa, ahantu hoba hazanana ukugabitanya intege nke. Imana yacu nidutabare. Ugasanga umuntu ari muri groupe ya WhatsApp, iyo groupe kumbure bayise teme kanaka, titre kanaka, ijambo kanaka, mugabo ugasanga ibivugirwayo amafoto aja muri iyo groupe, ugasanga ni ibintu bimutirimutsa.